tugomba kubashimira kandi tunabasaba kudukurikirana iminsi yose mu biganiro twama tubashikiriza. Mahoro cyane, mwaramutse namwe bivanye wese atumbereye. Yego nkuko mugenzi wanje bivuze, uno munsi tuza kuganira kukungene abantu tuza kubino muri no bihugu turera abana. Uruvyaro tuvyarira ino, umuco baronka n'uyuhe. Mbe twifuza ko baronka umuco yuhe wo ngaha canke iwacu mu gihugu. Kuko iyo umuntu ariko arakora arategura bazomusubirira, ariko kandi bigasabwa ko abaha umuco bagirako. Rero natwe tegeza kwiga uburyo abana bacu bagira umuco ndundi, ariko n'ivyo turafise intambamye rero ndyo nshaka hano ko tuganirako twiga n'umuti kuba amaze kubibona, kuko ni byiza ko dukinga hakiri kare. Yego tukaba tongeye kandi kubashimira tunabasaba kudukurikirana mu biganiro byinshi twama tubashikiriza ngaha. Nkuko rero twari ko turabivuga, ibiganiro nk'ibi dushaka yuko hagira ico bitanze mu mibano y'abarundi ba muri ibi bihugu, kuko mu bisagara byinshi byo muri ibi bihugu hariho abarundi benshi kandi bamaze kugira imiryango. Nimba uno munsi tuko tuvuga ku ruvyaro rw'abana bavukira ngaha, hariho indero, hariho ibintu bimwe bimwe babura bivanye n'ubuzi, bivanye n'imyitwarire y'abarundi abavyeyi babo. Twebwe kugira ngo dushobore kubikemura nuko bisaba yuko twe tuja hamwe. Nimba mu gisagara kanaka muri Rirongwe, nimba mu gisagara ca Zambia hariho abarundi benshi, abo barundi nibo bakeneye kuja hamwe kugira ngo bashobore kwiyorganiza. None ko turiko turavyara, dufise urubyaro rwacu, dushobora kubafata mu mugongo gute mu kubankadra. Uri umuntu umwe birakugora bivanye n'akazi ukora, ariko kandi bigasaba yuko wewe ushobora kurondera umwanya wo gukora, ukagira n'umwanya wo kwitaho umuryango. Abavyeyi bakamenya yuko bafise umuryango, bafise kandi n'akazi. Nivyo twahoze tuvuga, oho usanga umugabo yaje ino akiri umusore, hanyuma agakora akarondera umupfasoni. Umugabo arafise kuza kurondera amafaranga, n'umugore nawe nyene bakaza bafise nawe za mind zo kurondera amafaranga, bakibagira n'umuryango. Ivyo rero ni ibintu bikuru dushaka kwerekana yuko ari intambamyi nyinshi bitera mu gutuma abana nabo bataronka wa muco, badakurikirana nkuko vyategerezwa. Burya abene gihugu bo ngaha muri ibi bihugu bo ivyo ingorane bashobora kuba badahura nazo, kubera ko uwe afise imuhira, arafise umuryango, ashobora no kuba ari ku kazi ugasanga umwana musigiye se wabo canke musigiye nabo canke musigiye inakuru. Ibibazo umwana ashobora guhura bitandukanye n'ivyo umwana ahura navyo mu gihe abavyeyi batahari nk'abo twebwe ngaha. Twebwe uyo uvuye muhira nta wundi muntu n'umwe hasiga kiretse umuntu ashobora kukurabira umwana. Rero nivyo bintu twagomba navyo nyene kwerekana yuko bitera intambamyi mu miryango, ugasanga imiryango ntiyitaweho. Byo abavyeyi bose birutse ku mafaranga, bagaca bibagira yuko bafise umuryango, bafise uruvyaro. Ivyo ni ibintu bitera ibibazo mu miryango, aho usanga mbere wanashima umugabo n'umugore batanguye gupfa ibintu byiki, kuko bose ibibazo bafise ni vy'amafaranga no kwiruka inyuma y'amafaranga. Oro bakibagira yuko haruhande y'ukurondera amafaranga bafise umuryango nabo bategeza kwitaho, bafise uruvyaro bategeza kwitaho, bafise ivyo bashobora gukora mu muryango, bafise kugenda gutemberanira ku bagenzi, ku bavukanye, ibiki n'ibiki, ubuzima bukabandanya. Ivyo ni ibintu ahanini usanga abarundi benshi bagira nk'ingorane, bigasha bituma n'uruvyaro rwabo rugira ingorane nk'izo onye. Ya mutukuri amafaranga arakenewe kuko tuyakenera muri byinshi, ariko hari bituma amafaranga aboneka. Abwo hariho ubuzi, hakaba kandi n'abakora ubuzi. Kandi ni byiza ko umuntu atana kimukora nabi, kuko yikoze nabi kimwe hari ingaruka bica bigira kuri wewe no kubutunze. Ububuzi dukora twarerekanye imigani bari biganwa twagiye turakora, umuntu ashaka kubiraba
kwerekana ko ingene umuntu abukozemo akabumaramo igihe kirekire, ahubwo gutuma ahubwo yisunga ngo atunge ngo agere aho yishikanye, ahubwo bizomurangiza abaye umukene kandi agwaye. Muri ico gihe umuntu nawe atanga ico afise, mu gihe atigeze yiga uburyo ibyo bintu bivamwo, urumva ko hariho probabilité nyinshi ko ashobora kubiha abana. Mu byatumye bwa mbere atitaho abana ngo abahe indero nziza, kuko indero ntabwo ari ugushyira umwana ku ishuri gusa, hariho kumwigisha ikibi n'iciza, kumwigisha amafaranga arondeguku, kugira ikiyago hagati y'umuvyeyi n'abana. None mu gihe ukora akazi kakagufatira umwanya wose, ntuigere uronka akadi ko kuganira n'umwana, mbe umwana bibatsa ko azokugukira gute? Hari n'ibintu usanga akarorero n'iwacu mu gihugu biraba, aho usanga twagiye gufata ko indero ishure bagita ngo ni naho turonke indero, mugabo kw'ishure ntibatanga indero mu buryo bwagutse, batanga ubumenyi cyane ingene umuntu aza gukora akazi akaronka amafaranga, mugabo ingene umuntu yigenza, ingene umuntu abana n'abandi, ibyo umuntu avyigira muhira. Rero abavyeyi baci babiheba bagenda kubihebera amashuri. Rero hari n'igihe umuntu ashika ngaho agende ko ndondera amafaranga, umwana utangena ntere hariya kw'ishuri, wewe wa muvyeyi uzosanga umwana wawe muri abantu mengo maratandukanye, ku buryo agufata nkaho mengo uri umunyamahanga kuri we, mu gihe azoba avuga ururimi rwo ngaha nawe uvuga urundi rurimi, wanashima ugasanga ururimi rwo ngaha ruvuga neza wowe ukaruvuga nabi, bice bigora ngene mumvikana, kandi ukazoca umuvyeyi umwana ashaka kwisanzurako. Nk'akaronka umwana w'umukobwa uzosanga agira abagenzi akabagira hanze iyo umuvyeyi atabazi, usanga hari izindi ngeso yadukanye bitume nawe uvuga ati je ndavye mu bindi kwenda kumwana bwino muraga. Rero ni byiza ko twiga gukinga hakiri kare, tugorora ubudanizwa ko turakora, dufata umwanya ukwiye wo guca amafaranga, twiga ibintu bishaka kuma bikora, hama tukaronka umwanya tuja mu miryango tukaganiriza abana, ndetse n'abana tukabatwara mu byanyu bakabibona, bakamenya bakaronka indero mu buryo bwagutse, kandi gusabye ibyo kwishure gusa. Burya nkuko nako ndabivuga ubushize nawe ndumva uravyongeye ko cyane, uku kuntu usanga nimba wewe kare wahora ukora wenyene, hanyuma ugakora kandi akazi kaba karuhishije, wiyumviye kubaka umuryango ukazana umudamu nawe agacaza afise za mind ziwawe nyene, mwese hako umudamu nawe yari gutegerezwa kuvuga ati jewe nje kuba umufasha, nje gufasha. Sivuga ko umudamu ari uwoje guca guma mu rugo, ugusha guma muhira hari ababana ateka girane, oya sibyo mvuze, ariko hariho gushobora nawe kuraba umwanya, agasagura umwanya mutoya basa agenda kwitaho abana. Abana kucisha barekera muhira, nukuvuga bose bagaca bahurira umukamengo, bose n'abantu bakorana, bose bari kurondera amafaranga. Nukuvuga umugore nawe nyene imindi zo kubaka si ntiyaje kubaka gusa, yaje no kurondera amafaranga. Byose usanga umuryango wibagiwe, bose bibereye mu rugamba rwo kurondera amafaranga. Nayo mafaranga yoyo niyo basanga umwana wabo yabaye umwana w'ikiwerewere wungaho bonye, byose bizobamarira iki? Burya ugiye kuraba burya indero ziragabuye. Abantu bazanye amashure bazanye n'abafaransa kwe muhaji wacu mu Burundi, no kuvuga hariho education financière. Iyo education n'igitango haba ku mashuri ntabigisha mu maegrize mu mihana mu mavye ntabatanga. Ndakeka ko kera abazungu bataraza abavyeyi bashaka ko barigisha abana cyane gose, barigisha kubera ko bo batanga indero live ikibiraho. No kuvuga no munsi umuntu agenda gukora bwa muhinga kwishura gusenge nazogenda akaba umukozi wundi muntu, hama akaronka umushahara seto, nta nazogirwa amaherezo yakoresha uku ba investisha uku, ni gutuva ugasimbira. Hakaba n'indi education yita education emotionnelle, buga nayo irahambaye cyane kuko niyituma amahera kuko ntavuga ndayakura nkayashira harya, ndayaca nkayasesagura yose. Mubazo ubuzi ko hari abantu usanga yiyumva amahoro, afise amafaranga karuhari kararondera, mugama yakuyaca akacamara ku mwanya akanyisase. Baravyumva none uyo muntu umva aha yicara kimvira umwanya yakoresha rikarayaca n'ingene ya souffre yogira ngaronka. Urumva ni byiza ko rero iyo education emotionnelle nayo n'abavyeyi bayiha abana, mugama gatayazi umva ko bigoye ingene avyigisha umwana. Hakaba na education relationnelle ingene umuntu abana n'abandi, rega umuntu yarimye kugira ngo abana n'abandi bana, wo umuntu yo gushira mu gisagara akaba wenyene baza kojyorera, ni ngombwa ubane n'abandi bana. Ni gute burya n'ikintu niko ndabona turiko turabona neza twega abavyeyi ko ico kindi gice twusana ko mungo two turibagira nayindi ari indi bakwe undi opportunity kandi rimwe amafaranga burya, kuko indero y'abana
twebwe ntitutabibona hari undi ashaka kubibona kumbura amenya imico yacu akamara tubajya abantu bakeneye iki akaza akadukemura agikemura icyo kibazo biboneka ko twebwe no munsi je hari ikinibaza mbe ubuye ukuntu tuza tukabunda muri no dukora nibyo biva ku kuntu ubundi tubukora muga ntibuduhe umusaruro uhagije akabije bica bituma kwimva ati kugira ngo ndonke umusaruro ukwiye nuko nokoresha umwanya munini natuka tusanga tuko dukora uko ibintu bw'ubwo akatari ko bwiye gukora kuko ibintu byakuzwe ntituri muri monde aho guteza gukoresha ingufu zose umutego ujyameyo umubiri akenera kuruhuka kugira ngo urubone wiyumvira je ndibuka tukiri kw'ishure baratwobirisha kugira sieste mukaryama kuma wobuza akamaro ka sieste kanene cyane kuba kugira ngo uruhuke hanyuma umubiri kuko n'igikoresho cy'umuco cya roho nayo igizwe n'ivyiyumviro n'amaranga mutima kugira ngo umubiri ukore neza utabangamiwe n'ivyo no kutumvikana burya no gufungura hariho abavuga yuko umuntu iyo hageze isaha yo gufungura aba akwiye gufungura atakintu na kimwe afise ari telefone ari biki ukicara ugomba gufungura gusa ariko abari mu maduka hageze gufungura mu iduka rikarakira n'abantu nta mwanya afise wo gufungura no kuvuga wo mwanya afise n'wo gukora gusa nta bindi kinacho n'imirire nafungura kuko ntibikurikirana narigeze kubona mu gihugu bariko baragira sensibilisation bigisha abantu ukuntu bafungura ubwoko butatu bw'indya bukwiye ntanganguvu isanganyangaburo nandema burya ntanganguvu ari amatumba ntanganguvu itanga inguvu nyene ndema mubiri zire mu mubiri isanganyangaburo nazo zikora ikizirinda ingwara nzirinda ingwara nukuvuga iyo nsanganyangaburo ibuze ubwo umugwara none mugabo uronka ukuntu kuko ivyo bintu kugira ngo ubikurikize byose birasaba ko vyita kandi umukozi ari kwitera wowe ubwiwa urasaba kujya nico gituma umuntu akura nawe akagira umuryango none gute wewe wogira nk'umuryango wiguhazanye umugore hanyuma kugira ngo ubone uzanye umugore ugashobora yuko amahera kene wari menshi wowe ufise iduka wari urimo ugaca nawe umugururiza irindi duka ajya amasaha wakora nawe nyene yaciye agenda gukora kandi murabyara umuvyeyi ugasanga afise inda y'amezi 8 inda y'amezi 7 inda y'amezi ari hafi kwibaruka mugari mwiduka ariko arakora no mu buzi bwa leta no mu buzi busanzwe umuvyeyi ageze kwibaruka baramuha umwanya wo kugenda kuruhuka imbere yuko avyara n'umwanya wo kugenda kuruhuka inyuma y'uko aheje kuvyara mugabe ivyo onye ku barundi ivyo ntibibaho bobona akazi gusa naho yibaruka aheje kuvyara indwi imwe gusa aba yasubiye ku kazi uyo mwana azokura muri ubwo buryo nawe azogira kazoza kameze gute cyangwa uwo muvyeyi ubwiwe wewe abaye muri ubwo buzima we n'ubuhebwe nukuvuga turi mu bintu mengo byose nta kintu kibaho kiretse amafaranga ubuzima ntibukenewe indero ntikenewe nta kindi kintu gikenewe kiretse amafaranga mugabo tugaca twibagira ya ndero yagwagwaruka yaba abana bari barakurira hano twe twaditaweho nawe abo bana nabo bitaba kunana ko mwese muri ku kazi nukuvuga rero iyo ntambamye kugira ngo ikemurwe nuko habaho impinduka mu mikorere no mu myiyumvirire y'abavyeyi biwe mu bisanzwe niko tukaburira abavyeyi abamaze kugira abana n'ababimirije kubagira canke abimirije kurongora ko n'uburi ngaha kiri musore n'abazorongora navyare ico duko dushaka kukaburira nuko uno munsi ibutangura kuvyimvira ubunyene nuri ngo uzovyimvira ejo vyimvira ubunyene kuko buno buzi tuko turakora buriko butubuza kwitaho bikenewe bituma ayo mahera aronderwa burya kuko wewe uno munsi urafise ingufu uri kurakora ejo umwana wawe amaze gusubirira none mu gihe utegeze umuha umwanya umuganire nawe aguhe aterere nabo ucagitera wumve umenyane n'umwana wumve ivyiyumviro vyiwe umuhe ivyiyumviro agira azofatira wumva azogufasha iki namwe uzosanga twarakoze mugabo twasa nkaho umengo twagiye kurondera ingwara gusa nizo twaguze ubu turwaye amadiabete turwaye ama hypertension turwaye kandi baza ko jewe amatwa asubira abo tumaze kuganira hari abantu bamaze kurwara imishishito abamaze kugira ama hypertension kandi bakiba tugasanga mu myaka 35 amaze kugira hypertension canke ibimenyetso urumva hari ukuntu bavuga ko umubiri ni ngombwa ube umubiri mwiza kugira umubiri we mwiza no kufungura neza imfungwa nziza ukaruhuka hanyuma
roho yawe igafungura neza. Mu gifaransa bavuga ngo un esprit sain dans un corps sain. Esprit sain no kuvuga ni ya esprit itaguma ari umwanya munini iguma izungurutsa ivyiyumviro bibi. Mu gihe ubona ufite ivyiyumviro bibi mente ivyiyumviro n'ibigendo ndi mundi muntu mwicara muganire muturi kibazo ufise aguhumute. Niko kera bakimira ibibazo burya iyo umuntu afite ingorane yaragenda akaganira na mugenzi we akamwumvisha ko burya ingorane afise zitakenewe ahubwo arondera inyishu kuko inyishu ziba ziri mu ngorane nyene. Hanyuma bigatuma adatumwanya munini yumvira ibintu ataco biri bimufashe uretse kumutera ingwara. Ikindi imirire abarundi muri umuco wacu no munsi twita umenga umuntu gupfa gusuka yo gusa wowe utigiturondera amafaranga mugabo ntumenye neza ko ayo mafaranga uri kurondera hari ibindi bituma ayo mafaranga aboneka. Niba byibagira uzovyimvira ryari uno munsi niko kagire ko umuntu wese yicara yiyumvire jewe ndiko njahe nkeneye iki bambere ubwo ari cyo twimba ngo dukene amafaranga mugatari dukeneye by'ukuri kuko amafaranga ni igikoresho gishaka guhinda guko kose umwanya wose. Nibaza nk'umuntu amaze gukura aramaze kubona n'umuyobozi yavutse mu 2000 aramaze kubona inshuro mu Burundi amafaranga amaze guhinduka. Amafaranga ni igipapuro gihinduka uko umuntu ashatse. Rero ntugifate ko arico gihambaye cyane ku buryo wokirutisha ibindi byose. Menya ko hari ibindi bintu bituma ico gipapuro kibaho nabo ntuvyibagire. Kwiyumvira neza kugira imigenderane myiza mu mugwi wawe n'amabanyi kuko maze kugira imigenderane mibi hagati ya jewe na bwanje kuko uje imigenderane mibi hera mu muntu burya. Kwiyumvira nabi ntiyumva nabi, niyumviye neza niyumva neza. Iyo niyumviye neza nkiyumva neza ngira imibano mwiza mu rugo. Umaze kugira imibano mwiza mu rugo ucugira imibano mwiza na muhererekanije ababanyi. Umaze kugira imibano mwiza n'ababanyi bitandukira igihugu. Hari n'uwavuze ngo ushaka guhindura igihugu uyumvira ku ntara ukaja kw'ikomine, ikomine ukaja kw'izone, zone agacimbiri inzu 10 ku rugo k'umuntu. Aho n'uburyo muri kibazo. Rero no munsi ntitwa abantu aho umuntu undi wese agiye ni kujyana gusa no guhuzwa n'ingorane gusa. No, ingorane zihari no kugira ngo zidukaburire kubona inyishu kuko ingorane burya ni nk'imambo zigera ziracinzira amaborne musanze yerekana inzira yica. Wanashimye uhunze ingorane nta nyishu byo fubonye ntibone ubuzo ntibone ryoha. Ni byiza ko ibi bibazo turimo byo gukora ugakoresha umwanya munini kugatahushe nturuke neza ugasohoka zika kandi nyene nikimeze kitwereka neza ko hari byo tuko dukora nabi tugarakere tuvyumvire neza kugira ngo tugorore kugira ngo turinde ijenasi zo kurikira hijavuga mu ngwane zo turimo kuko nimba no musi twajino kubera ko ingora zageze raba mu gihugu mbe aba bana turabaganiriza kugira ngo namwe ntazava bisanga siruwonga sino mu gihugu nta iswara yonga hatsi nta iswara mu gihugu gatsi nta kimwatsi. Rero kabisa abana bacu barakeneye kuzomenya ikirundi kumenya umuco w'ikirundi ariko bakamenya n'umuco w'angahandi bisanzwe ko nto basanze babaye. Rero ubwo n'uruhara rwacu kwega abavyeyi gufata ya mbere mu gukemura ibibazo byo tuma bibangamira abo bana ntibamenye uwo muco ndundi. Naco gituma jewe nashaka gusa n'ubuterereye mu bisanzwe mu bisagara byinshi byo muri bihugu byo ngaha muri Afrika turafise abantu benshi abarundi benshi kandi bafise imiryango. Iyo wanashima na karyo keza opportunity yo gushobora ivyo bintu uko kuntu abarundi babaye ukabivyaza umusaruro canke abantu kanaka bakabivyaza umusaruro. Nk'akarorero nimba nk'ubu unye abarundi ari mu gisagara kanaka biyorganije bonye n'ubwabo akavuga ati twe tugomba kubaka ishuri ntimushobora kuryubaka ngo ribe ry'abarundi gusa canke ribe ry'abana b'abarundi y'abarundi gusa mugabo mushobora kuryubaka rikaba urudandazwa kuko ishuri ni projet ushobora gukereya kandi kaguha umusaruro mugabo mu kuryubaka rya shuri mukaryubaka mugati twebwe abana biwacu dushaka yuko bazokwiga kuri iri shuri muca muronka n'ukuntu bajye bana mu bakurikirana nimba hari ivyigwa by'imico n'akaranga ku Burundi mushobora kubahera kuri irya shuri. Abe n'igihugu bone kubera iki usanga ku mashuri yiwacu hariya mu gihugu usanga abana bariko bariga culture chinoise
ubu kuri kaminuza barabitanga ivyo bintu kandi ni culture y'abashino ko twiga mu Burundi ntibyo babibujije kwiga culture y'abarundi y'ikirundi mu kwishure kanaka kanatsinda abantu barifonze bari kireye iryo shure abana barundi byo koroha ukuntu mwitaho abana ukavuga ati umwana w'iwanje ari kwishure kandi ndazi iyo ariko arakurikiranwa neza cyane gose kandi ariga kuvuza ingoma ariga ku imico ariga ibinabiriya ukuntu bugenegere bya bintu twiga nyene mu Burundi rero ibyo onye je noshobora kuvuga ko abarundi mwoshobora kubifata nka opportunity y'ubundi buryo bwo gukora urudandaza rwo kuronka amafaranga ashobora kugira ante kubeshaho imiryango myinshi kandi no gushobora kuraga burya anye ishure ribaye nka business urashobora kuriraga naravyumva rero ivyo onye jewe nosaba yuko abarundi baba bari mu bisagara kanaka je hamwe none ko ikibazo dufise ari kimwe ubu ufise abana babiri ubundi afise umwana ubundi afise abana bane ubundi afise batanu kandi abo bana bahurira kuri cya kibazo kimwe ntibitabwaho mwebwire ni mwicarane nimba ari imiryango ijana canke imiryango amajana 2 canke 150 bari mu gisagara kimwe apana abantu bari kure na kure bari mu gisagara kimwe bicare biga ku kibazo kimwe conyene indero y'ugwaruka indero y'abana bavukiye ngaha muga bakavuka ku bavyeyi b'abarundi iyo mumaze kwicara hamwe mukiga kuri ico kibazo inyinshi izovamo izobisa niyo byo kugira ahantu hashobora guhurira abo bana bakaronka inyigisho ndundi kandi bikaba opportunity iyo ryo shure ryo bari nini rikaje ko nabandi bantu benshi mu bihugu bitandukanye cyangwa bo muri iki gihugu kanaka mugabo dukure kantu kubwoba Imana yaduhaye isi tuyibeko ntiyaduhaye ahantu hanaka ngo bariho tubaho nyene gusa ahantu rero ubaye hagire muhira hagire ahantu ushobora kubyaza umusaruro mu bikorwa kanaka niho uzoshobora no kuronka n'amahero ushobora kujana mu gihugu kugira ngo ukore imigambi ikanaka hari wavuze ngo sinzi uko rero ngere rwabwiye yavuze ngo ubi bene patria ni kilatini ni kilatini ubi bene patria là où tu vis bien c'est ta patrie aho bayeho neza niho muhira no kuvuga we mu gihe byo ati nzobaho neza nata mu gihugu naho nyine washika nzobaho neza ino twaje dutegeza kurahura ubumenyi kuko natwe kuvuga dutaye mu gihugu twese ntitwohaba twese tutaka dutera imbere kuko turabona n'ibindi bihugu biragura akarere bikagira imigambi hanze ukabona umuntu noneho baranko byanatangiye ziranotse ugerakuze n'umuntu mutana aramaze gukora inganda akaza gukora inganda Tanzania marabugo inganda kwa Fumi no ngaha muri marabugo ngashaka byanangiye mbonye muri Tanzania ko uraba president babiri u Burundi n'uwa Tanzania uno munsi natwe abajenekeye kubikora bwo dukiri bato tubone iyo nzira nyene twiyumvire mugabo ikintu mbona burya ishure iri mu gwa big business umuntu yiyumvira ukoye aratandukanye cyane umuntu wiyumva nk'umukozi ntibahuze umwa bavugishwe n'undi avuga ikirundi ntibahuze rero bisaba ko nimba uvuga ati mu gisagara hari abavyeyi imiryango ijana kuja hamwe byose bose byoshaka kugorana ahubwo abavyumva ni bakuri wo mugambi hanyuma baze batumire baje bavyeyi bonye nari batanga proposition ya programme abana bashaka ko abana byo bigishwa cyane gose ku buryo iba programme iri specialize kuri abo nyene muga bakabana izindi programme generale abandi bahuriyeko muga ntibari limite kuko narabo hari amashuri usanga umwana ashaka gatoke ururimo arashaka icongereza ubushatse nk'umugakaro bakavuga ati twe dushaka yuko muzoshiramwo ukuro mwigisha abana ikirundi abana biwacu muzobigisha ikirundi ziga ntambo z'ikirundi muzibigishe kandi hari abadamu babize hano gato ngabuze ko babikunda ivyo barabikunda kuko uvuza ingoma mubibigishe wewe programme ni igihugu ntushobora kuzana programme idakontororwa na programme educative yo muri iki gihugu oya ibintu byose ushobora gukora utegereza gukurikiza amategeko y'igihugu ari n'ibintu bimwe usanga rimwe twihendera kuko asanga umuntu ariko arakora ibintu ntiyitaye ku mategeko y'igihugu ite ku mategeko y'igihugu mugabo abavyeyi nk'abavuga ati iryo shure ni igiwacu ni iry'umurundi canke ni iry'abarundi rero abana biwacu dushaka kubashira kuri iryo shure ryo mugabo turashaka mudushiremwe amaprograme akurikira amaprograme ari oro y'ishure encadrement abana bavuye ku ishuri bakavuga ati abana baragaruka ku ishuri uno munsi baza kwiga ibintu bijanye n'imico n'akaranga kirundi uno munsi baza kwiga ikirundi ugasanga umwana azogera ku myaka 10
arashobora gukominikana n'abavyeyi biwe mu kirundi neza kandi ururimi rwo ngaha araruvuga n'ibindi arabivuga akamenya ati jewe namuka mu gihugu cy'u Burundi. Burya handi abwira ikintu kimwe uko umunsi society isanzwe yubatse ku isi, burya ibintu vy'impinduka n'ivyamibona n'abantu benshi byangwa bitanguzwa n'abantu bake canke umwe. Ari naco gituma vyama birangira kenshi wa muntu abaye umuhero, abantu bose bavuga ati kuri ni intwari kuko yatanga kubona ibintu abandi bose batari bwabone. Birashoboka ko uno munsi igitigi nyamwishi ari abantu bari hano mugabo atari hano, kuko ni gute uzobona ko umuntu ari ngaharahari atangara kwisugana uburyo haba n'imigendera agira n'abana n'igihugu. Urumva kuko nimba ahabaye atacangombwa afise uyo muntu akaba hari swati nta ntumbera afise, n'umuntu ari wa muntu apfa gukora gusa kuko abarundi niko tumenyereye kandi sivyo byo biri gukora muri ubwo buryo. Ni byiza ko umuntu agira intumbero, aha kugenda gufeta anniversaire uzogira umunsi mukuru wigina ico washitseko ugati uyu mwaka kutanguye cyagusha kuko nkiki ugishitse ko utumira abantu ngo ndagifete byo babyiza gusumba ni impinduka umuntu yabazanye. Rero nico kigishuri je ndibaza neza ko atari benshi bo bafite ico cyumvira, nabo bavyumvira usanga atanyishu babona, abamaze kubibona nibo bakwiye kuri iyo business, kuko ishure ni business ihemba cyane kabisa. Kuko hano turabona neza ko ndetse sinamashure gusa n'ibitaro ubu hari abavyeyi b'abarundi bamaze kubona avuga ati jewe mu mfasoni wanje afise imbanyi hageze kwibaruka nzumurika mu gihugu. Mu gihugu hamayibarutse hamaza n'umwana ngahaye mugo mwana ubwo muzanye ngaha burya n'umurundi ari ngahaye ntazoronka ibyo yavuka ntazoronka ubwene bw'ibahana. Rero kugira mukure ngaha mutware hari yaye hari intambanye yatumye amutwara hari yaye ubwo kubera igiti cyango duke muri ibyo kubera utabona ko hari ahantu burya hari n'amahera menshi gusoma bere bituri mu buryo amashuri bitaro amabanke ibyo nibyo bintu amahera menshi gusumba hatari hano. Cyo mbona kimwe gusa twabaye abantu twagiye gukora business mugabo cadwaga kakwiga ico nahamagara buri muvyeyi wese n'ubu mwana kuba umwana bisigura gutya umwana n'umuntu abantu kugira ngo yige, kuko umuntu wese akuze iyo umuntu abonye umwanya aba yumva agira ikibabagwe nako cyo kwigisha umwana. Rero n'umuntu nabukonye wumve neza ko uri kugira wige, ntidufate ngo twareze amashuri twarahejeje ucushira mutwe ngo kije kipapuro cy'umutsindo bampaye naheje amashuri, kuko mwishuri baguhindera imeze gutya baguha isomo hama bakaguha ikibazo. Ubuzima nabwo bw'ikibazo ari byo bitazangorane hama gakuramo isomo. Rero iyo umuntu amaze uvuga ati je muringira nige, rero ibyo tubona nk'intandana biba ahantu umuntu akura isomo twije gukemura ikibazo hakiri kare bitararenga inkombe, ubwo nturabikemura hakiri kare ejo byosanga byabaye nk'ibintu menga nkakaranda hamwe rero bikavuga ati none abana banyu ko tubona ari biborewere ko tubona abantu badashobotse biva mingamba avuga ati abantu ni mutaye babana babirukana avuga ati gende wonga amaherezo naye no kumufunga cyangwa babice. Rero dukimira ibintu hakiri kare kabisa, ntituze twimvira ngo wamaheno twaje kurondera nka tuyende nka mwenga nayo twataye twibagira ibintu bituma yo mahera haba, kandi twimvire ko tegeza kwiga umuco mbona ko umuntu twataye ahubwo wo kuraga. Uno munsi ari uvuga ngo ntavyo kuraga birahari ahubwo no kutagomba kubishiraho, ni twige gukora ibintu dushaka kuraga. Mfise uruganda iryo shi twarishizeho natwa turabavyeyi jana ngwaza ko twogihuga byoroshe ni ngoma tubiraga abana n'abavyeyi buvana bagomba bajyono n'abanashaka ati mbe n'abakiriya barishorera bashaka ati gute mwagarishura ikibazo kiri na leta irashaka kubijamo gahagaritse. Rero kabisa tuguruke mu mutwe wavuze ngo abantu bafite ubwoba, kandi nibyo ubwoba burya intambara ziva ku bwoba, kuko tuvuze imigenderanire ari umuco culture mu sanzwe ni imigenderanire jewe na wewe n'uyu uyu n'uyiya. Mu gihe imigenderanire yacu ari imigenderanire duhuzwa ni kuryana, bisigura ko hagati jewe na jewe ingenderanire n'ivyimve na jewe na yirimbi ari mibi. Kugera rero musore yicu turi hanze manza guhera muri jewe nyene ni gute mfata iyo haje cimve gitandukanye cyo nanitetse, kuko kenshi iyo umuntu hari ikintu umuntu mu aba yumva ati ndamukora neza nani yifuza kwangira neza mugihe adasubize ya neza na uca wifata gute ucu hacavyo kakana kumunyamazi kumwengo uzenda gusubiza ori yigiye gusubiza muca mu byari ingorane gusumba. Ni byiza kutegeza utanze ntagenda kimu bitego rwo muntu, ni naho mu gihe atenye ikintu gitandukanye atashobye kugira ibiguhungabanya.
rero ni naho haje wa mugani Yesu yavuga ngo burya niyo mico yavuga ngo niwatanga ukubanfu kwa ntizomenye kuryo dozi cyo bisigura rero no munsi tuko tugomba gukebura abavyeyi yaba ufise abana yaba utarabaronka nawe yifuza kuzobagira twige gukemura ikibazo cerekeye imico umuco ndundi kuko hano twabireka abandi bazompa umuco kandi atari mwiza banashira abavyeyi kwiga uburyo duhakanya abana bacu tuganire nabo kuko ni umwana yumva ko afise ikibazo umuntu wa mbere yibwira umuvyeyi ako yumva genda kivuga hanze. Hari n'ikindi kintu nagomba yuko twosa n'abarangiriza ko burya hariho ikindi kintu maze imisi mbona kandi kimaze kugaragara ku bantu benshi. Hariho abantu bashobora kuba bari ngaha mugabo bakaba bafise abana bakiri bato bakiri ku mashure bari mu gihugu bagaca biyumvira kubatumako ngo bazino rimwe na rimwe baze kubafasha ubuzi basanzwe barimo barakora canke babafashe mu buzi bwo muhira hariho umwana we yavyaye agaze gukora akazi ko muhira apana umwana yavyaye umwana wundi muntu canke ari nka mutoya wiwe canke ari umwana wa mukuru wiwe afise nk'imyaka 18 17 urumva abona abantu bakenshi mu myaka nk'iyo onye umwana bakiri kwishuri urumva akamutumako azino ari wa mwana ataramenya ku agiye muri hariya mu gihugu kumva iyihe wowe ni kuvuga abagiye kurikira umuntu kanaka mugabo ntabazi ibyo agiyemo benshi abantu baje gukora ino hari abantu baje bavuga ati jewe ngiye kurondera ahasumba handi muga nk'uyu mwana afise imyaka 15 14 umukuye mu Burundi ukamuzanira abafise intege yihe ubwiwe nta ntego nimwe abafise uyu mwana nawe nyine n'umwana aba gikeneye kumenya ati wowe kushitse ngaho uzoyitwara gute akeneye kurebwa mu misaya abakeneye kurebwa. Hariho umuryango umwenzi mu myaka iheze wigeze gutuma ko umwana w'umukobwa afise imyaka yarafise imyaka 13 14 gutyo amutumako kugira ngo amufashe kurera abana biwe yari umwana w'umukobwa amufashe kurera abana biwe atumako umwana uwo mugore yatumye ko umwana wa mukuru we amutumye ko uwo mwana cyaramunaniye kumurera no kuvuga umwana yamukuye mu kwishure mu mwaka wa 6 ashitse ino uwo mwana arabura ukuntu aja kwishure kuko ntari bugende kwishure kwiga mu Kirundi nta Kirundi kwiga mu Kirundi nta mashuri y'Ikirundi hari hano canke y'Igifaransa ngo akurikize programme yahora abana yiga ko mu Burundi ajino bafise systeme itandukanye byaragoranye ukuntu bwa mbere ashobora kugenda kwishure agema muhira agumana n'abana ibiki n'ibiki byose no kuvuga umwana byahavuye bibonekana yuko umwana atamwe kwitwara nabi kuko umwana yavuye ku ishure inarashitse ino nta kintu abona agiye gukora none aje gukora nk'umujyaya ahembwa bw'irani ibiki n'ibiki atagura kwitwara nabi ibyabo bigenda ko uwo muvyeyi avuga ati jewe uyu mwana kwera arananiye reka ndamusubize mu gihugu. No kuvuga rero hariho intambamye nyinshi ziba mu abavyeyi bagira mu kwitwararika uruvyaro rwabo ivyo navyo ahanini bikava kuri bo kuri organisation yabo kono bitwara aho usanga ubuzi ari bwabatwaye bigatuma batitaho uruvyaro rwabo kandi nuko babanye abarundi benshi ugasanga nta huriro bafise kugira ngo bashobore gukemurira hamwe ibibazo vyabo bahuza kandi ivyo bibazo bashobora kubikuramo opportunity ibafasha muri wa mugambi muri ya ntambara bari muri kurondera amafaranga ugasanga navyo nyine bibafasha mu kurondera amafaranga. Rero nico gituma twabazaniye ibiganiro nk'ibi inye kubera ko ntituzana ikiganiro kubera hatakeneye kiba kihari tuzana ikiganiro kubera haba hariho ibibazo ahana hariya turumva aba ivyo bavuga aba ibibazo bafise none je abana bibanze bazobaho gute bazokwigahe bazoregwa gute uko ugasanga ni ibintu vyabaye flu n'urudubi ari naco gituma rero ibiganiro nk'ibi inye ushobora kubona umuntu gishobora gufasha urashobora kumusangiza bikamufasha nawe kugira ngo ashobore kuronka ukuntu yitwara. Mu byukuri ibi biganiro gituma tubifata tubivuga ni kubera ko burya uravye igihe twavuze nkuko nabivuze kare igihe twaza ngaha ahe turi abasore hama tukagenda kurongora abakobwa mu gihugu nibaza ko wanashima igitigi nyamwinshi ariko babikora sikuva ko hano ntabwo bahari. Ikibazo ni kubera twabonye ko imico ya bino bihugu itandukanye mu ciwacu
kugira ngo dukore abagore mu gihugu nuko tuba tugomba kugumana ujya muco iwacu mu gihugu. Mugabo hari turiko twibagira ibijotuma ahubwo iyo ntumbero twa dufise twigumako. Hamwe uzosanga ahubwo turiko twicuza twagiye kurondera amafaranga mugabo twibagiye by'ukuri hari amafaranga, kuko hari amafaranga nuko umuvyeyi arondera amafaranga kandi n'umusubirizi mu kumusubiza naho nuko umwana umuhindera ikwiye, kuko uno munsi turamaze kubona ko amashuri atashiriweho kugira ngo atahinge indero mu buryo bwagutse, kuko yaba ari uko nta madini yobwiyeho nuko kujya kuntu babigabuye. Umuvyeyi nawe arafise uruhara kwiba wanashimwe nyamukuru utuma izo zindi ndero ahebwa kwishuri muri eglise zigira ishingiro. Rero ntagire umuntu yicara ngo kubita gace mu ginyo ngo ndaronsa amafaranga ngo byose ndahejeje. Oya, ukigeza kwiga uburyo ibyo dukora bitari ibintu bidufatira cyane, bibi ibintu dukora biduha umwanya wo kubana n'umuryango, kandi bikaba ibintu dushaka kuraga kugira ngo ibintu dushaka kuraga nuko dukora ibintu bikura bikaba binini, icyo bita ama big business. Rero uno munsi aho tugeze nuko duhanahana ivyiyumviro, umwe wese ahari agerageze kwisuzuma arabe ko izi ntambwe twavuze hano zitamukorako, zimukora kahindure, akababona ko we asa n'uwabikemuye, natanga ibitekerezo dufasha abandi, dufashanya abarundi kugira ngo umurundi hagiye by'ukuri abo umuntu yubashwe, abo umuntu bonka amafaranga yinvestisa, tuzobi wacu mu bundi bwo gutwara imitahe, kuko nitwaba abantu bakoze ibintu bikuze hano bana abantu tukabatwara mu gihugu, icyo baca bagenda gufasha abantu bafise amafaranga, ku buryo ibyo byo tuhamagara abantu bari mu gihugu haza gukora ubuzino, abigisha twabakora mu gihugu tugatuma mbere warashima mu Burundi. Ahubwo nirigeze kubona umuntu umushinga amateka batsikibadushakira cyane, akibaza umushirangaza avuga ngo umuruko widogo uvuga ko abaganga bahetse bagenda hanze, ubwo twifata nk'akaryo turema ndabye ikibazo mukoresha abanyeshuri bagenda muri medicine mu Burundi ku mwaka mutora abashika 300, nimwoca mwongereza mukagira benshi ku buryo turonka tuwe igihugu abo gishora abaganga, ibindi bigo byabitse ko nyara tanga ka kipa. Yego ntumva ko nako tukoze ubwo twotuma ngo Burundi ahubwo vuga ati ubu rero Burundi bigira bushore amaservo, kuko nabyo n'indi kapitali burya itabonwa burya hajyane warashima burya. None Burundi ko bavuga ngo burakenye, mu by'ukuri burakenye, dufise ubutare, dufise irya si yose ubutare gusa, igitoni cyuzuye hajya nikere nzozuye za korta za nairanium hajya usanga ihari. None kubera iki kibigi cyane makenya ku isi, ni kubera ko ibikoresho ubwo butunzi buhanze bugaragara ari bwo bukene. Rero mu gihe tubonye ubwo hari ubwo butunzi nyene bwabo, ejo abantu basa abona umuntu avuga ati ukene mukozi mwiza akora neza akazi aci ubwenge mu Burundi, tubone iyo bakwema, tubone bakaba hariho n'ibihugu bisa n'ibihugu bishora abakozi. Hariho igihugu notanga ca Kenya muri biye bihugu by'abarabu usanga abantu benshi abakenya aribo bakora cyane. Ndafise umugenzi ariyo yarambari ati ino abantu bagera ama entreprise akomakomeye bakora ubuzi butandukanye n'abakenya, nukuvuga igihugu kirahungukira kuko kiba igihugu cikogwa ko n'abantu bafise ibintu kanaka bashira mu kanaka bavuga ati dufise abakozi bitwara neza, bava muri Kenya, ashagira appel d'offre, abakozi bakaza bavuye muri Kenya bakazi. None no mu Burundi nivyo birashoboka, nimba wowe wubatse ibitaro hano hanyuma ukavuga ati jewe nkeneye ibitaro ko bikora ko abaganga 50, hakava abaganga 30 mu Burundi, none se abakozi baronsa akazi? Mugabo urumva jene mu Burundi nabonye babigira iyo bagira abakozi bagenda muri Arabia Saudite, ariko ndumva itandukanye uvuze cyo muri Kenya no ntuze bo bukuntu bagira bumva usanga arabacera. Umva ko abantu target atari imwe, simwe no kuvuga umwe agenda yikomensantari hasi nyene kenenye hasi umukozi adorangiza ari umukenenye. Urumva n'ibyo adotera bizoba biki mu gihunda agiye bari umugera, uyu muntu amaze kugera entreprise arashaka kuyikreya, ababize cyane ashaka kuyikreya, no barose amafaranga kwiya arashaka kuyikreya, agashaka kuyikreya wa mugihe wabone nari umukozi azoguma agenda arondera akazi nyene. Ahubwo rero nshaka kuno munsi duhindura intambo rero dushanje la danse, umurundi agenda kurondera akazi ahubwo agende agiye kukarema akarema yaroye
kugira dusubira kareme mu Burundi niyo bizaba dukemaza kibazo byangena ziri mu Burundi aho tubona ko kugira ngo twese tuzotunga tuzogira ubuzima bwiza ariko tugana mu migambi ya politike igihugu nigitezwe imbere na politike bajya abantu bategeka gitezwe imbere n'abantu bakuru twabo le secteur privé niteze imbere ibihugu ntabwo ari ibintu kwese kuko uno munsi mu Burundi wese yumva kira ngo atere imbere nuko aja muri politike aje mu mugambwe hama tumwe tunyanira burya bubanza buke buriho duke ni amaposta dakenewe kugira ngo duhindure ivyo nuko dabo twambuhindura imitekerereze twebwe turi no dabo kuko tuko turabona intambane izo ntambane tuzihinduremo ibakwe amabakwe atuma kuko niho hatuma twagura kuko izo ngo atuma zigira turi benshi bisigura ko n'umusaruro yako ari munini kuko umaze ukera ishuri ugira innovation uzosanga no ngaha hari abantu bayituye kuko nk'ibyo bitaro kugira mve ngaha ngende mu gihugu nta mu gihugu nuko hariho ibitagenda mu bitaro hano wowe urumva unci ubikere n'umva kuzokema ikibazo office usanga n'abandi bantu kenera ikibazo kuko uko uzokereya ikibazo inyishu ihanzwe iza gukemura ikibazo abantu benshi basangiye ni kuzoronka amahera menshi rero duhindure intambo abarundi tugomba kubashimira tunabasaba kandi tunabatumirira gukurikirana ibiganiro byinshi bica kuri iyi chaîne na cyane cyane ikiganiro Africa Nova gicamwo ibiganiro byo mu Kirundi aho nimba ubonye hariho ibishobora gufasha umuntu uyu cyangwa uriya anye bisangize abandi murakoze mugiro aho muba ciao ciao